Azi ko amatora yamaze kwibwa dufashe nkano mu Burundi. Ingo baba ntiravyo bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora baca ngo amatora yiba. Wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane. Umugwiseni bariko bamubaza igituma hari imigambi imwe itaronse indonde mu makomine mugo yazironse mu by'abashinga amateka yishuye ati rujya rubanza waciwe na sentare ije ryo kubariza ibizwa shingiro n'urubanza rwa politiki muri byo nyishumwe none yo kuzosura kuyizera gute twebwe nk'abashobora kuja muri abo matora cyo sindimo kujanye n'izi njyane ziva gutegura no gutunganya amatora yatubwiye itarike kandi bibaho yatubwiye ati mu bituma amatora atagenda neza gaca atera ingorane ni itegurwa ryayo ridashimishije kuyategura nabi mu gifaransa novuga ni la manipulation du processus électoral suivi par la fraude électorale. Burya la manipulation des processus électoraux ni ikibazo gikomeye cyane muri Afrika no mu Burundi. Kandi nivyo biba kubera iki kubera abantu baritiranya demokrasi indwara ya demokrasi ishobora kumara imyaka 100 nama ntakivuze n'amatora nawe nyene yagigarutse ko ati ibi bintu by'amatora ni phase ya processus. Ce ne sont pas des événements mais ni processus. Ariko abantu twama dufatira ku munsi w'amatora gusa ndidukurikirane amatora ingene ariko arategurwa n'ingene ariko aratungana. Nk'ubundi bazi ko amatora yamaze kwibwa dufashe nkano mu Burundi. Ingo baba ntiravyo bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora baca ngo amatora yiba. Wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane kandi tujye turiga kuvuga no kuri bizogora icyo buti narumvise mukuru w'umugwiseni bariko bamubaza igituma hari imigambi imwe itaronse indonde mu makomine mugo yazironse mu by'abashinga amateka yishuye ati rujya rubanza waciwe na sentare ije ryo kubariza ibizwa shingiro n'urubanza rwa politiki muri byo nyishumwe n'urubanza rwa politiki niko yavuze decision politique none yo kuzosura kuyizera gute twebwe nk'abashobora kuja muri abo matora cyo sindimo izizegwa gute iyo senye yemera ko acu rubanza rwa politiki gacu gwemera karashira mu ngiro uko nyene ibisigura iki rero amatora bahera kuyiba mu nteguro na cane mu kugira urutonde rw'abazotora birazwi ingene rukogwa mu gutegura amategeko acuritse amateka ashimikiye ku bantu dufate ubu nk'ibwirizwa shingiro rihari mu gihugu cy'u Burundi mwari kumuvuga ibitera ingorane ibwirizwa shingiro riranditsemo yuko ugize imana mbuga hunga igihugu ugashika ahantu mu kubaho bakakubwira bati udahinje banje kwemera ko ufise ubwene gihugu bwahanga iwacu nta kazuroka kandi niko bimeze je narahunze ndabizi
niko bimeze. Bati warahunze rero ugafata ubwene gihugu, hariho amabanga udashobora kurangura. Ibyo murumva ko ari muri za source de conflit, ko haraba bakumiriwe kandi ari abarundi bwite. Haranditsemwo ngo muri iryo bwirizwa shingiro za nduru ziva ngaho nyene, haranditsemwo ngo ngubi imigambwe igiye hamwe, dufate nkamwe byoshoboka nk'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe SNL, Frodebu, Iprona n'iyindi kaja hamwe ikitoza iri hamwe mu kintu bita coalition urunani, igashikana amajwi 2%, iraronka umushinga amateka, irashobora kuronka umushinga amateka. Mugo bagaca bagenda bakavuga bati umuntu yigenga yitoje wenyene muri iyo circonscription nyene ataronse 40% ntazoronka umushinga amateka. Ibyo mwe muravyumva. Wowe imigambwe ngiyo uyake 2%, hanyuma umuntu umwe ucumubwira ngo tuteza kuzomakara 40%. Ivyo bintu nibwo bikwega induru, uyo muntu wamaze kumwirukana wamukuye mwihiganwa. Ufashe ugacuvuga uti nta ndonde z'abigenga zishobora kubaho, mugaye imigambwe irashobora kuja hamwe. Ibyo naryo nyene nikumira mu yandi, nibyo biri muri bya bindi bikwega za ngorane zose yavuga. Rero ngaha anye mu ncamake novuga nti ibyo bikwega ibyo bituma amatora abuko nuko tutarabavanura n'agatima ko gutwaza igikenye, ko gutwaza ingufu. La logique du pouvoir burya ntirahinduka kuva turi mu ntwaro za gisirikare. Niko bavuga, urabaza bazirimo cyangwa batwagwa nabo nyine babaza ntibari ngaha. Ariko ako gatima ntikaravaho, abitwa ngo batowe batwara nk'abajya bavuye muri za ntwaro zo kuvuga ngo zahinduye imirisho utazi iyo bivuye, baca bigenza nk'abo, ingorane zose yamye avuga zigaca ziza. Ico ni kibazo gihambaye. Ibi byo kwitiranya demokrasi n'amatora ni kibazo gihambaye. Ibi byo gutegura nabi amategeko agenga amatora kuva kwibwirizwa shingiro ryo nariko ndavuga. Burya n'andi mabwirizwa yose arikomoka ko nka code electorale, ayagenga imigambwe, ayagenga umugujejwe kuyakurikirana agashiraho iyo migwi abameze uko nyene. Ingene iyo migwi ishigwaho biraboneka nk'ubu sagasejeshwa rumuri harimo umugambwe umwe. None ko ngaha imigambwe 35 n'amatari n'indwi cyagenze gute ngo habe harimo umugambwe umwe muri aba sector? Nuko bavuze ko hari umuntu wo muri seni haradusigura ingene byagenze. Kira byo bintu tubyumva ingene bishoboka mwihiganwa ari umugwi wigenga ko umugwi no wigenga, bishoboka gute ko habamwo umugambwe umwe gusa? Ikinda gute? No barundi bonyene bakunda igihugu, bumva iby'igihugu nibiki. Irango turaza kuronka umuco mu kurangiza. Rero ngira byaba ngombwa ndaza gusubira gufata akajambo mu kurangiza. Nagomba mbaze waduhaye ikiganiro, nibyo n'umwarimu aravuga muri rusange akongera agatanga n'akarorero. Nawe ndamubaze aravye byaje kudushikiriza ku nkomoko z'izo njyane, inkurikizi zayo, kuko yabivuze no mu ntango. Nizi nyishu yatubwiye, hari icizere we yoba afise nk'umuhinga ko aya matora turimwo azogenda neza. Aya matora twimirije yaravye byose yatubwiye ko ari umwarimu burya arazi kugira application. Hari icizere yoba afise, ni yaba gifise gihagaze kuki yaravye byatubwiye. Akabazo kanje nako murakoze.